BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC gahuza miryango, mbaye ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatanu tariki ya 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru acebwe bando kuri uyu mugoroba turababwira ko mu Burundi hakomeje kugaragara ingaruka zifatwa rya Uvira aho turajya ku isoko kwa Sioni. Tubafite kandi n'isesengura ryaguye kwifatwa ry'uyu mujyi. Naho Manzi Debeni aravuga ku rugendo rw'umuziki rutari rworoshye. Nuvuga ngo izina rigenda riba rinini kurusha icyo ufite mu mufuka and then bikagutera na depression. Ukavuga ati izina ni rinini none se what next? Ese mu mikino twitega iki? Mu mikino umutoza wa Liverpool guhura na Mo Salah bagacoca ibibazo ntimucikwe nayo nabateguriye ndi Yves Bucyana. Tufitiye ikiganiro baza muganga, aya makuru ahagarariwe na Chancellor Abimana. Mbere gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Gildas udufitiye amakuru agezweho. Ubudagi bwahamagaye kwisigura ubuserukiro Burusiya muri ico gihugu kubera ico bwise igitero gikomeye kuri za mudasobwa hamwe n'amakuru ayovya. Ubushikiranganje bw'imigenderanire bw'Ubudagi bwavuze ko bwashoboye kumenya ibitero bibiri vy'Uburusiya kuri za mudasobwa. Kimwe muri vyo ngo cari gitumbereye ubuhinga bugenzura uruja n'uruza rw'indege mu mwaka uheze. Ikindi naco ngo carondera guhungabanya amatora yabaye mu kwezi kwa kabiri. Ni inkuru ya Bethany Bell mumva mu rya Anne Marie niwe mwiza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage yatangaje ko igitero cy'ikoranabuhanga cyagabwe ku bugenzuzi bw'indege mu Budage muri Kanama umwaka ushize cyakozwe n'itsinda ry'abahakazi b'Abarusiya. Yavuze kandi ko Uburusiya bwanagerageje guhungabanya amatora rusange aheruka binyuze mu gikorwa cyiswe Storm 15-16 cyakwirakwizaga amashusho y'ibinyoma. Iyo minisiteri yavuze ko hari amakuru yizewe agaragaza ko serivisi z'iperereza rya gisirikare ry'Uburusiya arizo ziri inyuma y'amatsinda yagabye ibyo bitero by'ikoranabuhanga. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage kandi yongeyeho ko Uburusiya bushyira mu byago umutekano w'Ubudage mu buryo bugaragara kandi ko bukurikiranira ibikorwa byabwo hafi cyane. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaganiriye n'umukuru wa Thailand mu ntumbero yo kugerageza kurangiza intambara zimaze imisi 5 zisubiriye kwaduka hagati ico gihugu na Cambodia. Ni nyuma yaho ivyo bihugu vyari byashitse ku masezerano y'agahengwe mu mezi 5 aheze, amasezerano yarahagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bitekanijwe ko Trump aja kuganira n'umukuru wa Cambodia muri iyo ntumbero nyene. Izi ntambara zimaze imisi 5 zisubiriye kwaduka zatumye abantu igice c'umiliyoni bava mu zabo, hakaba n'abahasize ubuzima ku mpande zombi. Iyi ni BBC. Abahinga bavuga ko igihuhusi kidasanzwe cakubuye izinga rya Sumatra ryo muri Indonesia haracindwe zibiri ari ingorane ishobora gutuma haba izimangana ry'ubwoko bw'inguge busanzwe ari buke cyane ku isi buzwi nka tapanuli. Izo nyamaswa ziri munsi y'amajana 8 zo mashamba kandi hakaba hari impungenge ko 10% muri zo zoba zahitanywe n'irindimuka ry'imisozi mu karere zabamwo. Ni inkuru ya Sebastian Asha mumva mu rya Syriac muhawe nayo. Igitigiri c'abamaze kwasiga ubuzima kubera igihuhusi co mwizinga rya Sumatra kibandanya ciyongera barenga amajana 9 mu gihe abaharurwa mu majana nabo babuzwe irengero. Uretse abantu hari n'ubwoko bw'inguge tapanuli oranguta busanzwe hari buke cyane ku isi bwahasinzikariye kubera imyuzure yateye amashamba zibamo. Mu gihe zidashika amajana 8 abahinga bavuga ko hamwe hogira igishikira izisigaye rwoba ari uruhombo rukomeye. Igisirikare ca Ukraine kivuga ko cagose ingabo z'Uburusiya ziharurwa mu majana mu gisagara ca Kupiansk kiri mu buraruko bushira ubuseruko. Ukugota izo ngabo kwatumye igisirikare ca Ukraine gishobora kwigarurira ibigwati bibiri. Perezida wa Ukraine Zelensky yashize ku mbuga hwaniro video imwerekana ariko agendera Kupiansk, igisagara Uburusiya bwari bwavuze ko bwigaruriye mu kwezi guheze. Latifa. Urakoze cyane Gildas.
dutangiye n'amakuru ku buryo burambuye nyuma y'iminsi 3 Uvira ifashwe n'abarwanya ba 23 barwanya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingaruka ku mibereho ya buri munsi ni nyinshi ku Burundi buhana imbibi na Kongo, cyane cyane ku mujyi wa Bujumbura utari kure ya Uvira. Abacuruzi bacuruzaga ibicuruzwa byavaga muri Kongo bari mu gihombo gikabije, aho bavuga ko bari mu bihombo bikabije. Patrick Waso yasuye isoko rya City Market yahazwe nko kwa Sioni, ahari urujya n'uruza rw'ubucuruzi hagati ya Bujumbura na Uvira. Aha turi ku isoko Bujumbura City Market, izwi cyane ku izina isoko kwa Sioni. Hadandazwayo ibintu bitandukanye: indya, impuzu, bimwe biva muri Kongo, ibindi bijayo. Hari n'ibituro vy'imodoka zija hanze y'u Burundi n'izija muri Kongo zirimwo. Ku gituro kizija Uvira ugishikayo usanga abantu bariko baratera ryarenga, abandi bifumbereje bihebuye. Abafise amashirahamwe yo kunguruza abantu n'ibintu, imodoka zose zabo baciye babika kuko umupaka bagatumba wugaye. Twovuga ko akazi karahagaze kuko ubu gushika izisaha imipaka irugaye, hama natwe imodoka twarazibitse kuko urumva nizo zari zisanzwe zijabuka, ariko ubu nta nimwe iriko irakora. Uruhombo ni runini cyane kuko ubwa mbere izo modoka ziba zifite amadokima zikoresha, tuba twarazirishe, ariko kandi cyane n'uruhombo rukomeye kuko urumva akazi gahagaze, twese ntaco dukora dusubira kuronka. Muri transport yacu kuva kwa kabiri nyene ibintu Uvira aho bihindukiye barafunze imipaka, ntabwo turiko turakora, ubu turicaye. Imiduga iricaye, twari dusanzwe dufise itinerere ya Bujumbura Uvira, tudakoze bamwe turarinzara. Uyu twamusanze kuri ico kibanza nyene, yari yaje kubaza ryari ashobora basikuza gutora ibintu yaranguye ngo ajane Uvira afume abigurisha Bujumbura nyene, kuko amafaranga yo kuri ya hotel agiye kumuherana, ariko avuga ko agahombo kuriwe ari kenshi. Aha kwa Sioni nari naje kubaza uko noronka ibintu vyanjye nari gutwara Buvira, ariko nasanze bidakunda ko ibidandazwa vyanjye no bitwara. Nubwo ari waha uruhombo rwa mbere mba mu hoteli, ku munsi ndiha 100,000. Ibidandazwa vyanjye navyo vyatanguye kononekarira hanyene, nsa nk'ufunze c'amaso. Ibintu vyanjye vyose vyugaraniwa, sinzi ryari nzobikura ngaha. Abarundi barangurirwa ibidandazwa n'abaje bava Uvira nabo nyene ngo nivyoroshe ubu. Abakongomani batwara ibintu byinshi ngaha, batwara amazi, impuzu, indya nazo barasuma byinshi gose. Ubu rero mu isoko urabona ko haragaragaye na miduga hari yo muri Kongo. Urumbo ni rwinshi kubera ngo tutatubura n'amahera yo kurira abana amashuri. Ubu taza amasabuni ya Savonor gifasha nabi ngo nta bakiriya twasuye kuro kuva bugara umupaka, turigwa twicaye dusaka umupaka wogurura abakiriya bagasura kagaruka. Nabikorera imizigo ngo nakazi bafise. Akazi nkora ndi mukarani, akazi ngo nta kazi mfite, ubu akazi karahagara. Ihombo nagitse nuko ubu bakongomani batinjira, imizigo ntiza kubera atanzi tambura uwo nterura ibintu canko uwo mpakirira kansigira n'igihumbi. Uyu mugabo yaje ava muri Kongo yugaraniwe Bujumbura. We ntazi ryari ashobora basi gukura umuryango wiwe muri Kongo ufume umusanga i Bujumbura iyari. Uyu mwanya tuvugana umuryango wose uri Uvira. Ibintu vyansenje kurangura ibidandazwa. Umugore wanje sinzi uko nogira ngo basaze nsangino. Ibiriko biraba nitwebwe tugwa mu mporero. Dusaba ko umupaka wo kugurugwa naho hoba indwi imwe canke basi nk'imisi nk'itatu kugira basi umuntu wese yitunganya uko avyumva. Nimba ari nko guhungisha umuryango, umuntu abikore canke ari kujabukana twawe, umuntu abikore hama bace basubira kugara. Twebwe ntiturabanye politike, turabacuruzi. Abashoferi nabo bari ngaha. Madereva no wako hapa bya hivyo. Umupaka bagatumba usanzwe ari inzira ikomeye kuruja n'uruza hagati ya Bujumbura na Uvira. Haca abantu benshi buri munsi. Ubu bakaba baguma bibaza ryari ubuzima buzosubira kuba uko bwahora. I Bujumbura, Patrick Waso. Kwa gatatu w'iki cyumweru umutwe w'inyashyamba wa M23 wafashe umujyi wa Uvira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara yatangiye mu mpera y'umwaka wa 2020
na rimwe. Ni nyuma y'uko mu cyumweru gishize perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida Felix Tshisekedi wa Congo basinye amasezerano y'amahoro i Washington imbere ya perezida wa Amerika Donald Trump. None ifatwa rya Uvira ryaba risobanuye iki? Mugenzi wacu Didier Bikorimana yaganiriye kuri telefone n'umunyamerika Professeur Jason Stans, umusesenguzi kuri Congo akaba n'umwarimu wa politiki muri kaminuza ya Simon Fraser muri Canada. Ni ikintu gikomeye cyane ku mvo nyinshi. Imwe nuko ari ukwagura akarere gukomeye kuri M23 kuva ifashe Goma na Bukavu mu ntango z'uyu mwaka. Kuri ico conyene kirakomeye. Ubwa kabiri bituma umuntu yibaza niba umugambi w'amahoro wa Qatar ushigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika hari ico ukimaze. Ubwa gatatu iryo fatwa ryagize ingaruka zikomeye ku Burundi, usanzwe ari imwe mu nshuti zikomeye za Kongo. Burundi bwarungitse ingabo zirenga 10,000 zari ku ruhande rwa Kongo mu kurwanya M23 n'u Rwanda. None ubu Burundi bwugariwe inzira yo gushika ku rwasiro rw'urugamba, kuko Uvira niho bwahora bwinjirira mu kuja muri Kongo. Nahuzi rero niba Burundi buzobandanya bufise uruhara, ariko nuvuga kandi ko ifatwa rya Uvira rishobora guteza ibibazo imbere mu Burundi nyene. Uburundi buvuga ko imwe mu mpamvu yatumye bwohereza ingabo muri Kongo harimo no gukumira ibitero by'inyeshyamba z'abarundi ziri muri icyo gihugu. None ubu Uvira yafashwe na M23, ibyabwo bisigaye hehe? Mu gufata Uvira n'ikiya ca Rusizi, urwo n'urubibe rwose rw'ubutaka Uburundi bwahana na Kongo ubu rusigaye rugenzurwa na M23 n'u Rwanda. Uretse ko bizibiye inzira y'u Burundi ku rwasiro rw'urugamba, Uvira yari isanzwe ari ingirakamaro cyane ku butunzi bw'u Burundi. Amafaranga mvamakungu n'inzahabu byinjira mu Burundi byaca Uvira. Rero mu gufata Uvira, M23 igiye kugira icishimikizo gikomeye ku butunzi bw'u Burundi, mu gihugu gisanzwe cari mu bibazo bikomeye by'ubutunzi. Hanyuma kuba u Rwanda ubu rugenzura urubibe bihana n'u Burundi mu buraruko no mu burengero, ni ingorane ku mutekano wabwo, ariko kandi bizogira n'ingaruka mu gihugu imbere. Leta y'u Burundi yari yararungitse ingabo zirenga 10,000 muri Kongo. Hakomerekeyo hagwayo benshi muri iyo ntambara ya Kongo. Ibyo byarateye ikibazo imbere muri leta y'u Burundi, mu basirikare b'abagenerali no mu banyagihugu batumva igituma u Burundi bwizutse muri iyo ntambara. Ibyo bizoba ingorane z'imbere mu gihugu kuri Perezida Ndayishimiye. Hari umutegetsi wo mu Burundi wavuze ko gufatwa kwa Uvira ari igisebo kuri Perezida wa Amerika Donald Trump. Ivyo ndavyemera. Donald Trump ibyo gusinya yabigize ibirori birebire, avuga ko impande zombi zigiye kwisunga amasezerano kandi ko arayandi masezerano y'amahoro ashitseko. Nakamaramaza rero ku bategetsi ba Amerika. Nibaza yuko mu minsi dushobora kubona bafatiye ibihano u Rwanda. Hasigaye kubona ivyo ari byo. Kubijanye n'umugambi w'amahoro, nibaza yuko ubu wadindiye niba utatembagaye wose. Turindiriye kuraba ko bazobyura. Icagaragaye nuko atanzira ya gisirikare izorangiza ikibazo cyo muri Kongo. Bitebe bitebuke rero bazova mu mugambi umwe w'amahoro baje mu wundi. Ikibazo no kumenya niba bazobandanya mu nzira yari hasanzwe canke niba bazofata iyindi. Uwo yari Professeur Jason Stans, umusesenguzi kuri Congo, hakaba n'umwarimu wa politiki muri kaminuza ya Simon Fraser muri Canada. Anne Marie, ndabona ibitekerezo bikomeje gutangwa ku mbuga nkoranyambaga. Urakoze cyane Latifa, ibitekerezo nk'uko bivuze birimo gutangwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho ubutumwa bwacu bw'abadukurikiye tugiye kubuhera kuri iyi nkuru ya Tshisekedi, aho avuga ifatwa rya Uvira nayo 23 ko ariho nyorwa rigaragara ry'amasezerano ya Washington u Rwanda rwashyizeho umukono. Ku rundi ruhande rero Perezida Paul Kagame nawe yavuze ko u Rwanda rwasinye amasezerano ruyashaka kandi ko rugomba no kuyakurikiza. Abatanze ibitekerezo kuri iyi nkuru bavuze ko harimo witwa Fulgence Ndayishimiye yavuze ko ese kweri yarigeze asinyana amasezerano na M23, eregavyo bari vyo ko M23 koko ikorera Rwanda mu gihe bitari official, ko byaba bifatwa nko kubeshya. Ikindi kandi uwitwa Leonard niyo nkuru nawe yunzemo ati ico mbona cyo Tshisekedi akwiye kwemera akaganira ariko nta dukwegere. Ku yandi makuru twagiye duhabwa n'abadukurikiye mu butumwa bwabo harimo uw'amahoro Theodete nawe wagize ati
The Ben Tiger wacu we n'umuryango we Imana ikomeze ibarindira ubuzima imugeze kure heza ibindi iduhane umugisha. Ntabwo Latifa nasoza ubutumwa ntavuze ku kijyanye n'icyo ntakiruta Imana wanyarukiye ku butumwa bwa video mugenzi wacu Siriyake yavuze aho ararikira abantu imvo n'imvano y'ejo ati mu karere k'ibiyaga bigari turabakurikira cyane kandi dutegereje icyo kiganiro cyanyu. Urakoze cyane. Urakoze cyane Anne Marie. Umuhanzi ukomoka mu Rwanda The Ben yabwiye BBC ko kuva yakorana indirimbo n'umuhanzi Diamond Platnumz ukomoka muri Tanzania yamenye uko yakora umuziki ubyara inyungu bitandukanye na mbere uko yabikoraga. Yavuze kandi ko yageze naho ahura n'agahinda gakabije. Juventine Muragije Maria aratugezaho inkuru. Ben yakoranye indirimbo kera twagiye tugira ibibazo i Nairobi. Uwo yari umuhanzi nyarwanda The Ben wagarutse ku rugendo rwe mu muziki. BBC Gahuzamuryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishaki. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canka amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Mu makuru y'imikino mugenzi wacu Yves Bucyana aratugezaho ari kuvugwa muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC y'imikino uyu munsi reka nyahere mu Burundi shampiyona y'umupira w'amaguru irakomeza mu mpera z'iki cyumweru. Ubu tuvugana ikipe ya Aigle Noir iri gukina na Musongati, naho ku cyumweru umukino ukaze utegerejwe n'uzahuza Flambeau na Bumamuru. Aya makipe yombi arakurikirana ku rutonde. Bumamuru iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 38 naho Flambeau ikaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 32. Shampiyona y'u Burundi yobowe na Aigle Noir ifite amanota 37. Musongati bari gukina yo ni ya kane n'amanota 28. Mu Rwanda umukino ukomeye wa shampiyona ku munsi w'ejo n'uzahuza APR FC na Gorilla. Ku cyumweru Rayon Sport ikazacakirana na Bugesera naho Kiyovu Sport igakina na Marine. Hagati aho Mukura yo izabikina na Gicumbi. Kuwa mbere Al Hilal Omdurman yo muri Sudani ikazahura na Rutsiro. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza umutoza wa Liverpool Arne Slot yagiranye ibiganiro na rutahizamu w'iyo kipe Mo Salah byerekeranye no kuba yakina umukino uzahuza Liverpool na Brighton ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Mu mikino itatu ya Liverpool iheruka muri shampiyona Salah yabanje ku ntebe y'abasimbura inshuro ebyiri, undi mukino umwe ntiyanagaragara mu kibuga. Ni ibintu atishimiye na gato bituma atangaza amagambo ataraguye neza iyi kipe, ariko umutoza Slot akavuga ko nta mpamvu yatuma badashaka ko Salah aguma muri Liverpool. Salah w'imyaka 33 mu kwezi kwa kane nibwo yari yasinye amasezerano amugumisha muri Liverpool indi myaka ibiri. Mu yindi mikino iteganyijwe Arsenal izakira ikipe ya nyuma Wolverhampton. Arsenal imaze gutsinda gusa imikino ibiri mu mikino itanu iheruka ya shampiyona. Umutoza Mikel Arteta yabajijwe ku bakinnyi benshi badahari kubera imvune. Kuri William Saliba ati tugomba gutegereza tukareba, ntabwo yitoje hamwe natwe, reka turebe niba ashobora kuboneka. Kuri Julian Timber ati nawe nukuba dutegereje ni ikibazo cy'iminsi. Kuri Declan Rice ati reka turebe uko ameze uyu munsi, nawe ni nkaho kugaruka kwe bisaba kubyitondera. Hanyuma kuri Leandro Trossard ati ni ikibazo cy'iminsi,
Arsenal ntiyorohewe ariko niyo ikiyoboye shampiyona, ni mu gihe Chelsea nayo imaze iminsi ikubitwa izakira Everton, Burnley igahura na Fulham ku kibuga cya Turf Moor. Ku cyumweru ikipe ya Crystal Palace izisobanura na Manchester City ku kibuga cya Selhurst Park, Nottingham ikine na Tottenham, Sunderland yakire Newcastle, West Ham ikazakina na Aston Villa, naho Brentford igacakirana na Leeds United ku wa mbere. Manchester United ku kibuga cyayo Old Trafford izahura na Bournemouth. Nayo makuru y'imikino n'abateguriye Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Ubu ni saa 1:51 Nairobi muri Kenya, ni saa 12:51 mu Burundi no mu Rwanda. Mu kiganiro baza muganga cy'uyu munsi tugiye kumva ikiganiro mugenzi wacu Yvette Kabatesi yagiranye n'umuganga w'inzobere mu ndwara z'ubuhumekero, aho hari ubumuga bwo kutumva bugaragara mu bana bakivuka bushobora kuba bwa burundu ndetse n'ubuvurwa bugakira. Mwiriho neza. Ubumuga bwo kutumva bugaragara mu bana bakivuka ngo bushobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Nubwo hari ubwa burundu ariko ngo hari n'ubushobora kwitabwaho iyo bumenyekanye hakiri kare, bigatuma umwana agira amahirwe yo gufashwa. Uyu mugoroba turi kumwe na muganga Kayitesi Mukara, inzobere mu ndwara z'ubuhumekero mu ivuriro Human Hood. Ibigero byo kumva biratandukanye. Hari wumva neza burundu, hari wa wundi utumva burundu nta na gitoya yumva, ariko hagati aho hari uba wapfuye amatwi bikabije bigereranyije biri hagati, yaranavuga mu Cyongereza mild, moderate na severe. Babandi batumva burundu ni profound kuko biba bikabije. Ikibitera kirazwi kugira ngo umwana bavukana ubwo bumuga? Yego, impamvu zirahari zirazwi zishobora kubitera. Nukuvuga ngo umwana ashobora kuvuka atumva ku mpamvu z'ubuhererekane bwo mu miryango, ugasanga bafite ikibazo cyo kutumva, ugasanga n'umwana nawe arabivukanye. Ariko noneho hariho kutumva bibaho ku mpamvu z'imiterere y'umwana mu nda cyangwa ku mpamvu z'imiterere ya DNA. Kuko n'umwana ashobora kuvuka afite ubundi bumuga, ni nako n'umuntu ashobora kuvuka afite ubumuga bwo kutumva ku mpamvu z'uko ingingo zo mu matwi ye zitabaye uko zigomba kuba zimeze. Jya tubona abana bavuka badafite ugutwi ko hanze, ashobora no kuvuka adafite ugutwi ko hagati, ashobora kuvuka adafite ugutwi kwa kundi kw'imbere tujya tuvuga, cyangwa wamwakura ujyanijwe mu gutwi. Ibyo byose nabyo bituma umwana avuka atumva. Mu zindi mpamvu hariho abana bavuka ku babyeyi bashobora kuba baragize indwara zimwe na zimwe, nabwo bigatuma umwana ashobora kuvuka atumva. Hari uburwayi umwana nawe ashobora kurwara muri ya minsi ya mbere 28 nyuma y'uko avuka, nabyo bishobora kumutera kutumva. Umwana ashobora kuvuka afite ibiro bikeya, adashyitse, umwana munsi y'ikiro n'igice, umwana utujuje igihe ku mpamvu zitandukanye, umwana uvuka wenda akaba adashyitse ariko akajya kwa handi bashyira abana badashyitse, urusaku ruba ruhari cyangwa imitahabwa. Ibyo byose bishobora kuba zongera ibyago by'uko umwana agira ikibazo cyo kutumva akiri muri cya gihe cy'iminsi ya mbere, iminsi ya mbere y'ubuzima bwe. Rero ku mwana bakiri mutoya, ni gute umuntu ashobora kumenya ko umwana yavukanye icyo kibazo cyo kutumva? Akenshi ni ikibazo cyiza cyane kuko akenshi dukunda kubibona mu bana bamaze gukura, kuko ababyeyi baza bavuga ngo umwana yatinze kuvuga, cyangwa ndamubwira bikagaragara ko atumva cyangwa aransuzugura, cyangwa ababyeyi bavuga ngo umwana wanjye ni wakubita urugi nabwo akanguka, ngo ni umwana w'amahoro nta kibazo agira, urabyumva. Ariko umwana ukivuka hari utuntu dushobora kurebwa ko atangira kumva afite ibyumweru 20 mu nda. Rero iyo urugi rukubise cyangwa ikintu gikubise akaba atikanga cyangwa adasa nkaho ijwi hari icyo rimubwiye, yenda agakurikiza amaso ijwi yumvise, cyangwa bigasaba ko yita ku ijwi rivuga cyane riranguriye cyane, ari cyo gihe ahindukira, bituma wibaza arumva nabwo yumva neza, bimeze gute? Biba bivuga ko umubyeyi akagombye gukeka ko umwana we afite ikibazo. Ese Dr. kutumva kenshi kubona abantu bavukana icyo kibazo usanga batanavuga, ni bose se? Impamvu abana badashobora kuvuga ni kubera ko kugira ngo ushobore kwiga kuvuga ni uko uba wumvise. Ukeneye kumva ijambo, ukamenya uko iryo jambo rivugwa, ukamenya ko rivugwa. Icyambere ukamenya ngo bampamagaye Kayitesi, mbona kumenya ko nitwa Kayitesi. Ni ukuvuga ngo yarabyumvise arabimenya. Urumva rero ku mwana utaramenya gusoma
nta bundi buryo bwo guhererekana communication afite bitari kumva. Niyo mpamvu rero usanga akenshi abana bafite kutumva bikabije mu gihe atabyumva nabwo bari bushobore kuvuga. Ariko noneho hakaza abandi bafite kumva ariko atari kumva neza, bashobora kuba bavuga ibintu uko babyumva, ukumva wenda aravuga ijambo ntago rivuga nk'uko rikwiye kuba rivuga, kuko nawe ararivuga nk'uko abyumva. Bisaba ko yigishwa kurivuga, ariko niba mvuga pa akumva ba, wazavuga ba ntabwo azavuga pa, kuko mu kumva kwe, mu bitekerezo bye, mu bwenge bwe, ijambo pa ntabwo rivugika kuko iyo nyejwi atarimo kuyumva neza. Rero niyo mpamvu ituma bamwe na bamwe bavuga abandi ntibavuge, biterwa n'ikigero cyo kutumva bariho. Ariko icyo navuga ni uko siko abantu bose batavuga, ariko mpamvu zo kutumva ko hari izindi mpamvu zindi zituma umuntu atavuga. Hama rero bafashwe iki bene abo bana? Ubufasha butangwa rero ku mwana uvuka atumva buratandukanye ko buterwa n'ikibazo bafite. Iyo wenda ari ikibazo cy'umuyoboro w'ugutwi wazibye, icyo gihe bisaba ko uziburwa birabagwa. Iyo ari ku mpamvu z'imyakura cyangwa twatugufa tuba hagati mu gutwi cyangwa kuri cochlea aho ijwi ryakirirwa, icyo gihe ahabwa twuma turangurura amajwi. Noneho hari babandi bavuka batumva burundu. Ariko iyo bavuka batumva burundu ku mpamvu z'uko ugutwi kw'imbere kwagize ikibazo, icyo gihe nibo bandi bahabwa cochlea, bakorerwa cochlear implants, barabagwa bagahabwa kandi kantu gasimbura ugutwi mo imbere mu gutwi gaterwamo ni implant cochleaire. Nabo abo ngabo bahabwa ubwo bufasha. Ariko noneho hari abana batashobora gufashwa n'ibyo byose twavuze biterwa n'ikibazo bafite. Niba ari umwakuru ufite ikibazo, niba ari aho hantu navuze haterwamo ka kantu ariko hakaba hatari hazima, kakaba kadashobora guterwamo, abo bana nta bufasha bahabwa kuko nta bufasha buba buhari. Icyo gihe barafashwa bakayoborwa mu bigo by'abantu batumva, akaba ariyo mashuri bigamo, akaba ari bwo buzima bashobora kubaho. Muganga Kayitesi Mukara wasobanuraga ikibazo cyo kutumva mu bana bato. Iki kikaba cyari igice cya mbere kuri ubu burwayi. Muramukeho neza. Ikiganiro cy'imvo n'imvano cyo kuri uyu wa gatandatu kizasubira ku masezerano y'amahoro aherutse gushyirwa mu mukono na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Imvo n'imvano rizasengura impamvu amasezerano yose yaba ya Rwanda, aya Doha cyangwa Washington adashyirwa mu bikorwa. Amakuru y'uyu mugoroba mwari mwagejejweho nanjye Latifa Umutesi, ku buhanga bw'ibyuma twari turi kumwe na David Kinyanjwi, yarahagarariwe na Chansar Abimana. Twabibutsa kandi ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, mukareba amakuru agezweho kuri Facebook na X, mwadusanga kuri BBC Gahuza ndetse no kuri website yacu ni bbcgahuza.com.